Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka baramaze kugira ico basavye kwihimiriza ryo gukoresha uburyo bwo kugabanya imvyaro. Ngo abagabo boshimikira kugara burundu hakuguma higishwa uburyo bwo kugabanya imvyaro. Ubwo nabwo burabacana abagore. Kugabanya imvyaro ntivyobazwa cane cane abagabo. Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu Musi. Amahoro ni Davi, nizere ko meze neza mwese. N'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayubaha arahimiriza abagabo kwifungisha burundu. Ivyo yabivuze itariki 11 z'ukwicumi 2023 mw'ihwaniro n'abakenyezi b'imboneza ryamaze imisi 3 ribera i Bujumbura. Jeanne d'Arc, umwanditsi w'ibitabo, nawe agira ati umugore atwara inda amezi 9. Muri ico kiringo nta yindi ashobora gutwara. Umugabo we ashobora gutera inda abagore barenga umwe ku munsi. Bisigura ko muri ayo mezi 9 umugore amara arindiriye kuronka umwana umwe gusa. Umugabo we ashobora kuba amaze gutera inda abagore boshika n'igihumbi. Yabivuze mu kiganiro cagaruka ku ruhara rwagizwe n'abanditsi b'abafasoni bo muri Afrika bubahutse babicishije mu nyandiko bakadoma urutoke ku mabakorerwa abakenyezi. Jeanne d'Arc yavuze ko nimba koko isi ishaka guhangana n'umurindi w'igwirirana ry'abantu, yotumbereza inyigisho ku bagabo hagushimikira kwa fasoni. Ngo abagabo nibo nkwezi y'akaga naho badashaka kuvyemera. Mu cegeranyo kijanye n'Irondoka hamwe n'igwirirana ry'abantu co mu 2016 ushira 2017 bavuga ko umugabo umwe ku gihumbi ariwe yitabira uburyo bwo kwifungisha burundu mu mwaka wa 2017. Ni mu gihe ico cegeranyo nyene kivuga ko muri rusangi umukenyezi w'umurundikazi avyara abana n'imiburiburi 6. Ivyo navyo ngo biri mu bimwicira amagara, rimwe na rimwe bikica n'ay'ikibondo. Leta y'u Burundi mu kwindwi umwaka wa 2011 igerageza gutorera umuti ivyigwirirana ry'abantu, yari yifuje ko umukenyezi yova ku bana 6 yavyara ico gihe kugera kuri 3 muri 2025. Na FNUAP, ishami rya ONU rikurikirana ibijanye n'igwirirana ry'abantu, yavuga ko uburyo bwo kwifungisha burundu ku bagabo bwari bukwiye guhurumbirwa. Ngo n'uburyo bwizewe 100%. Muganga Desire Manirakiza akorera mu kigo ABUBF we amenyesha ko uburyo bwo kugabanya imvyaro ku bakenyezi hari gihe bugira inkurikizi zishobora kutaba nziza ku magara y'abakenyezi. Ngo buhindura inkabuzo z'umubiri, hormone. Naho benshi bavuga ko ubwo buhinga butuma abagabo badasubira kurangura neza amabanga yabubatse, abahinga mu vy'ubuvuzi bavuga ko ubwo buryo bwizewe kandi ko atangaruka mbi bufise ku gikorwa co kurangura amabanga mpuzabitsina. No ku magara muri rusangi nta kibazo bitera. Mu gihe abagabo batari bake bigira sindabibazwa mu kwitabira ivyo kugabanya imvyaro, ikigo FNUAP giti ingo zirimo abagabo bumva kumwe n'abakenyezi babo ivyo kugabanya imvyaro ziratera imbere cyane. Mwibaza ko hokorwa iki ngo abagabo batura uwo mutwaro abakenyezi babo? Duhurire muri commentaire dutandukire inkuru ngufi nazo. Ibisigarira vy'umuhisi Perezida Pierre Buyoya bigiye gutahukanwa mu Burundi. Buyoya yitavye Imana ku wa 17 Kigarama 2020 mu Bufaransa ku myaka 71. Yaciye ahambwa itariki 29 Kigarama 2020 muri Mali, aho yari asanzwe ari umuserukizi mukuru w'ubumwe bwa Afrika. Gutahukana ikiziga ciwe mu Burundi bitekanijwe ku wa 14 z'uku kwezi. Kumushingura navyo bibe ku itariki 17 z'uku kwezi nyene mu Rutovu i Bururi aho yavukiye. Pierre Buyoya yarongoye Burundi incuro zibiri, mu 1987 gushika mu 1993 no mu 1996 gushika mu 2003. Ejo hahise imyaka 31 yari irumanye, President Ndadaye Melchior yerekanye ubudasa mu gushinga leta itangaje. Hari ku wa 10 Mukakaro 1993 mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe. Bwabaye ubwa mbere muri Afrika aho umushikiranganje wa mbere abaye umukenyezi. Ndadaye yari yatoye umufasoni Sylvie Kinigi mu mugambwe w'iprona abari wagena muri ayo mabanga. Ku bagize leta 22, abashikiranganje 18
n'abanyamabanga ba leta bane, 14 bose bari abahutu, no kuvuga ibice 63 kwijana. Hama 8 bakava mu bwoko bw'abatutsi, ibice 36 kwijana. Kucinge n'intebe zari zigabuwe, Frodewi n'imigambwe yishigikiye PP na RPB nturenganywe vyasangiye intebe 17 zose. Hama Iprona ihabwa zitatu. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.